ugacubona muriko murakoresha ubundi buryo bwanyu kugira ko mure mugira intererano ku rurimi kavukire naco ni ikintu ciza kandi urumva rero amahera yose umuntu yoronka umurundi yoronka adateza imbere Burundi haba mu buryo bw'ururimi canke bw'ibindi ayo mahera burya ntaca amazi nk'ipantaro kuza guhinduza umuntu no munsi ngo yose ipantaro bishobora kudutwara inguvu nyinshi usumba kurondera irindi jambo atararonka mu rundi rurimi azi mu rundi rurimi bikwiye ko mu kirundi yoronka ijambo ivyo navyo rero ingorane yavyo nuko amajambo aba yarateze kuja hama abantu bakamenyera iryo jambo ryo mu rundi rurimi ico dushira imbere nuko ijambo ry'umuntu wari we wese canke iciyumviro c'umuntu wari we wese turagiha agaciro ni ururimi rw'abarundi ejo canke geje ntazogira umuntu avuga ngo bijya ngo bariyicariye ngaho ngo barafite atagura ibintu ngo rero baje kutwemeza hoya umunsi twatoye amajambo abiri vyanse hani kare cyari igitangaje cyari mu gisata c'uburimyi n'ubworozi twese nicyo gitanga kidutunze irambamye nayo ni nk'iyo ntawe wagize ni nk'iy'abarundi bose tugira mu bikorwa bitandukanye ikintu cyose umurundi atakirimwo abona ari kibi donc hari ababipinze hari abantu n'uwiwayi mwe mucura amajambo nk'abandi amajambo zubwe sise gihemba curi jambo si gusoma icuri jambo n'abarundi bahurira muri edition gusoma bagacura amajambo. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Muramaze kumva gusoma, muramaze kumva edition gusoma, muramaze kumva curi jambo. Umwe wese muri mwebwe arashobora kuba bifise kwica biziko cyangwa ugasanga nta na kimwe abiziko. Uno munsi twishikiye muri maison d'édition aho twaje kurondera abantu bashobora kutubwira byinshi mu bintu vya curi jambo, mu bintu vya gusoma kugira ngo umwe muri twebwe ashobore kugira ico asigaranye muri kino kiganiro zizoba turiko turakora. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BI TV mikazo mutumire wacu yidondora bariko baratwumviriza hama dushobora kuganira. Karibu. Yego urakoze cyane ku mazina y'abavyeyi ni Napoleon Wahishaki ariko abantu benshi banzi nka Intore Segihembe nsanzwe ndi mutiyorora bisomwa ngaha mu ndamura bitabo gusoma yego aho n'umuza bikorwa ajejwe inyandiko mu rurimi kavukire ururimi rw'ikirundi yego. Intore Segihembe watubwiye yuko ku mazina yawe witwa Ahishaki Napoleon ariko abantu benshi twaba dusanzwe tukuzi kuri Intore Segihembe. Intore Segihembe niki yavuye he kubera iki wahisemwo kwitwa gutyo canke abantu ukunda ko bakwita gutyo? Intore abatari bake barazi ko intore barabagwanya aho hambere b'umwami kandi barabagwanye bavuga ko n'umutware yatwara ibusoni bamwita Coya Cangwije. Coya Cangwije yari afise abasoni ariko rero inyuma y'intambara zashinge na Rugero Kirundo haza kuboneka abagwanyi bakomeye bari za Ruyenzi Bwambarangwe rero haca haba ahantu hatanguriye umwiyereko abantu babiyeretse b'intore. Jewe rero mvuka Bwambarangwe ni muri Busoni mu Kirundo urumva nta kintu gitangaje kwitwa intore kuko no kwiyereka nsanzwe ndabihize ndiyereka urumva ndi intore kubera niyereka hanyuma Segihembe ni sokuruza uko ndi Ahishakiye wa Karemera wa Nkeraguhiga wa Segihembe ukiganza n'abandi gushika nko ku 8 urumva Segihembe arafise ahaza ni sokuruza rero niwe novuga nti umuzi wacikiyeko niwe igisekuru ca hafi canje atigeze abatizwa nico gituma rero nitwa Segihembe kubera nanje sindigera kumbure mbatizwa ni nani kuvuka ni wigeze ubatizwa oya kandi witwa Ahishaki Napoleon yavuye none hari ukuntu umwana akivuka baramwita izina kandi abantu bakwita izina nyene kuko koko nta wihamagara jewe mvuze ngo niyita izina nico gituma umuntu wese uko ampamagaye jewe ujya nditaba kubera abafise kumbura ibintu yaravye burya bavuga ngo n'amatazirano ngo niwabona umuntu yafashe umwanya muremure akakwita izina gira itazirano ntuzojyanke uyo muntu abakufise ku mutima uyo muntu abafata umwanya wo kwiyumvira
nanje rero nibaza ko dawe yarakunda gusoma ibitabo yaraziwo Napoleon we yamenye Napoleon Bonaparte nanje namenye Napoleon Hill kubera ibitabo urumva niryo bavyeyi banyise kandi sinari kujyanka aho uhava unambaza kuko jewe no mu wa gatandatu sinitwa kuva mu wa mbere gushika mu wa gatanu sinitwa ahishakiye nitwa ninteretse kubera kino niwe ayo mazina yagera hinda umwigisha yaratubwiye ngo duhindura amazina muri konkuru ngo bizodufashe ngo kuganira kubera muri mu ishuri nari nkibitora naho mu buzima byanse canja kuri A mva kuri ku domene uzoshobora gufasha abandi umwigisha no yakubwiye ngo uzofasha abandi bana mwigana donc yariko arakwigisha gutrisha bon byari umwigisha ababara umutrishije mu ishuri muga mu bibazo bya leta we yavuga ko kumbura kuratera iteka ishuri ryose ngira naho urumva nani nteretse ribariragiye no kuvuga yuko Napoleon urarifise kuri karangamuntu yawe no muri banke na limikashi ushaka kubiverisiyo ni Napoleon kandi uri mama gahenda gitaba ariko sindarikunda kubera nta kintu na kimwe mbona Napoleon yoba yaragize mu buzima bwanje ngo abariwe nitiriko ariko nk'abantu mu muryango canke abantu bakuze iminsi yose bumvise umuntu amamagara Segihembe baravuga Segihembe yagarutse Segihembe yari umugabo gushika naryo zina nise umwana wanje ari umwana w'umuhungu yitwa Segihembe ari umwana w'umuhungu yitwa Segihembe kugira ndabe ko kumbure ubutwari bwa Segihembe yozoshobora kugarukana mu muryango twizere yuko uwo musokuru wawe kugira urinde ushaka ko yitwa umwana wawe kugira ngo ushobore kumwitirirwa nawe wumva yuko hari ikintu c'ubutwari yari afise kuri we mugabo hari ikintu wavuze yuko niwe musokuru atigeze abatizwa kandi tuzi yuko muri iriya myaka y'imbere abasokuru bacu barabatijwe kubera hari ku ntwaro donc abakoroni bamaze kuza mu Burundi babatijwe ku nkoni kavuge neza barabatijwe batizwa ku nkoni nyinshi ariko hariho ngira ngo hari abavyemeye hariho n'ababatijwe ku nkoni mugabo wewe ucuhitamwo kutabatizwa kandi habaye ku nkoni habe no kubera iki wahisemo naho kutabatizwa ukabunganye gutyo utarabatizwa ku nkoni je navukiye muri Panikoti muri Panikoti habaho ibintu bitwa gusengera abana ibyo vy'abana nyene bakivuka baransengeye nk'abandi bana n'ifishi ndayifise ifishi ndayifise bansengeye no ndaza kuyikwereka ndayifise mugabo nari umwana nyene nk'abandi nategereza gukurikira abavyeyi mu byo bajamo mama n'umupanikoti n'uno munsi aransengesha nyene nk'uwaronse kibondo kubera nibaza ko data yaciye apfa nkiri muto ko data yapfuye ndi umwana muto mugabo mu nyuma ndakura ndibuka mu 2006 yego ndabona ko menga no kwigira muri Islamu ndabona muri Islamu myaka 12 ndiga n'agakorani buke tumwe ndatumenya ndasengera muri Islamu ngana naho nyene ngenda muri Islamu hariho ico bitwa shahadu nagiye kumenya agaciro bayiha jewe naramaze kumenya idini ibintu bimwe mwenda bizi ata muntu nobwira ngo shaka gutora shahadu menga no banikoroye ishaki niki ishahadu n'amajambo wemera ukatura n'ururimi rwawe ukuye ku mutima ko Imana ari imwe ko na Muhammad ari intumwa y'Imana ukemera kandi ko na Yesu ari intumwa y'Imana niyo majambo umuntu avuga mu kwinjira idini rya Islam donc waretse nayo ni sinigeze banyicarika ngo bayamvugishe nagiye bo ndavyiga bimwe ndabimenya ko gusanye nabo bivugira ngo idini ngo yibagirira kwibagira urumva yaba ari nko mu bihugu by'Abarabo canke bifise intwara za Kiislamu baba baraciye umutu kuko navyo naciye ndabivamo kirazira kubivamo utavuye mu idini murtad bavuga ko abakwiye gupfa nk'ubu rero mba narapfuye mugu urabona kubera nibereye mu Burundi MPI laïque ndacaye na Islam narayihevye n'abapanikoti narabahevye nta dini na rimwe ngira okay twapfa tuca tubiteba ko reka ngira ngo ikindi gihe tuzobihagarara ko bikwiriye tukubaza ibibazo bijanye n'ibyo n'ukwemera kwawe n'ingene umuntu ashaka kuva muri Islam muri Pentecote agasimbira muri Islam hamakarubuka navyo nyene vyose abihevye mugabo reka tuje ku byo gusoma tukuvuze les éditions gusoma ni iki mu Kirundi les éditions gusoma ni rimwe mu majambo yacuze muri cyo jambo wari wakivuze rimwe mu majambo yacuze nuko twabonye ko les éditions gusoma canke les éditions imezo d'édition yo kwitwa indamura bitabo kuko indamura bitabo kuko naho hantu hakorerwa ibikorwa byo gukura ivyumviro by'abantu mu mitwe canke
mu nyandiko zisanzwe agakoresha inyandiko z'ubuhinga kugira zishobore gushikira abantu ngo zibayagire mu gacerere kugitabo ngo kirayaga kitavuze bisaba ko umuntu arinda kugisoma rero ni ikintu gifata umwanya muremure ariko kigakunda kigashobora gushikira kumbure umuntu yaba yifuza kugisoma nivyo rero numvuga ndamura bitabo gusoma rero yatanguye mu 2021 itanguje no mu dandazo ubu yabaye umenyesha makuru umwanya muremure Rolande Wisirugero akaba n'umwanditsi w'ibitabo afise ihangiro ryo gufasha canke kugerageza korohereza abarundi bari bafite ikibazo cyo gusohora ibitabo vyabo ngo bashobore gusohora ibitabo vyabo mu Burundi ko mu Burundi nta maison d'édition yindi yari kirakora atakindi ivanga n'ivyo iri kirakora ku buryo umuntu ashobora kumenya ati iyi ni maison d'édition ico nababwira nibijanye n'igitabo gusa ivyo rero biraba turatangura gusohora ibitabo cyane cyane kuva mu 2023 niho ibitabo byatanguye gusohoka none nibaza ko ubu tugeze mu bitari bike ivyo si byose muri byose mubona naho kumeza n'ibitabo mumaze gufasha bigasohokera nga turamaze iminsi twumva ijambo gucura ijambo apana gucura ijambo turazi neza yuko mu bisanzwe mu kirundi ciza gucura bacura ivyuma ijambo baricura gute kweri kimwahisemo ijambo gucura ijambo urakoze cyane cura ijambo apana gucura ijambo cura ijambo ni izina twahaye isekeza ngaruka mwaka isekeza ryatanguye mu mwaka wa 2024 ritangwa ku bufatanyabikorwa ico gihe twari kumwe n'ikinyamakuru Jimbere magazine turi kumwe n'insamirizi Kazoza FM turi kumwe n'ubwo nshingwa kirundi twamenyesheje ko hariho ubukene bw'amajambo aboneka mu zindi ndimi ariko no munsi mu Burundi ayo majambo ataboneka mwibi bihe rero twamaze kujamo vyitsanyabwonko aho ikintu cyose umuntu aba akeneye biba byiza kironse mu rurimi rumworohera ariko gishobora kumufasha gusumba turavuga tuti mubona gute tugiye hamwe kugira dushobore gucura amajambo adasanzweho aboneke bavuga rero gucura iyo hasanzwe hari biriho muri ivyo bihari rero tugashobora guhinguramwo ibindi vyiza kuruta nk'akarorero uno munsi hariho nk'abantu dufatire mu gisata c'ubudandaji no munsi wewe kugira iki kintu nemeze ko nzogaruka kugitora tuvuganye amafaranga y'amarundi miliyoni mugabo reka menda gusigiye amafaranga 300,000 abantu basanzwe bazi ngo uracusiga avance rero mugabo twasanze nk'ijambo ry'ikirundi rimaze imyaka rihasanzwe urugusho ni avance mu kirundi mu gifaransa ugasanga umuntu urumbwira ati uracusiga urugusho kugira uzogaruke mu nyuma gutora ibitumvikanye urumva nkayo n'amajambo yarahasanze umugabo twibutsa abantu kumbure kugira ashobore gukoresha kuko amajambo menshi abantu bavuga ko ikirundi ari ururimi rukene n'abatakizi canke n'abatagifatira umwanya kuko hariho abantu batazi ubwa mbere ko hariho kazinduzi y'ikirundi n'ifaransa n'ivyo batabizi ariko ayo majambo rero iyo atariko arakoreshwa nta nyungu aba ariko aramarira ururimi rw'ikirundi rero iryo sekeza twavuze tureka tutangurira isekeza kugira turabe vy'ukuri ko amajambo akenye amajambo uno munsi dukeneye dushobora kuyaronka nisekeza rero ryatanguye ku nshuro ya mbere turacura amajambo ashika kuri 70 mu bisata indwi bitandukanye bari mu kiringo kingana gute kugira ngo ubwa mbere twagize ukwezi kose turagira rimwe mu ndwi akenshi iba ari iminsi ya 4 turatumira kiba ari kiyago cugururiwe abarundi bose kuko ururimi sugwa gusoma ururimi sugwa rwego shingwa kirundi n'ururimi rw'abarundi ni imibereho yacu kuko iyo umuntu avuze ururimi ni vyiza ko twabanza kutahura mu buzima kubera ururimi hari umuntu yumva ururimi gusa akarubonamwo ibitwandika canke amajambo tuvuga ariko ni mwugo rurimi nyene harimwo n'imico n'imigenzo mwajya amayagwa ariho dukura ivyo dutegerezwa kuziririza n'ivyo dutegerezwa kuzirikana ngo tuba abantu mu buntu ariko ivyo tubibuze ni bimwe usanga ibintu byose rero twarabihaye igiciro kandi ibintu byose urinze biha igiciro burya biratagaciro ubuhinga rero mwe mukoresha mu kugira ngo mucure ijambo nubwo buhinga bwo gutuma ko abantu hama mugahurira hamwe nta kindi mwisunga kugira ngo mucure ijambo ubwa mbere cure ijambo turaba ibisata bikeneye amajambo gusumba ibindi nk'ubu nibaza ko ubu turi mu bihe by'isanyabwonko ni digitalisation turi muri monde digital iyitsanyabwonko
ihitsa iyitsa irivuga kwitsa iyitsa inyabwonko ni ordinateur ibi ikintu bavuga ko cabaye digitale iyo cari nk'iki gitabo ordinateur idashobora kubona canke idashobora gutahura ukagishira muri forma ordinateur iza kugitahura ordinateur twaba tuzi ko ari nyabwonko bavuga ko ari nyabwonko kubera ko mburi ikora ibintu byinshi n'ivyo umuntu atokora mugabo uri muri digitalisation uburinda kuyitsa kwibwira ati ikintu uwo kirabuka digitalisation rero ni yitsa nyabwonko ni ico gikorwa cyo kwitsa inyabwonko kugira ishobore gukora ivyo utokoze kandi umva ko mutakwereka umuntu mutora amajambo ari compliqué gusumba no niba ari compliqué mu Ifaransa irivuga kwitsa wari urizi yego none ko wari urizi ni gihe umuntu kumbure yariko aravuga ijambo harakamusovye umuntu akamwitsa canke akasa n'uwararangije ijambo uyundi akaza gushimangira iciyumviro yavuze asa n'umwitsa bibaye rero kunyabwonko niho ucubona ko biri compliqué ariko kwitsa inyabwonko numva je atakigoye kirimwo ahubwo ni kubera akajambo digitalisation kamaze gukorohera no mu mutima wawe harimo digitalisation ucubona none igitse nyabwonko kica kiba kirekire ego urumva muraba igisata muraraba ubwambere turaba igisata gikenewe nk'amajambo ubwa kabiri tugatumira abantu bose dukoresheje imbuga ruhuri zacu kugira abantu bashobore kwitaba isekeza ubwa gatatu dutegereza kuba dufite umuhinga mu by'inyubako z'amajambo kenshi ariwe aza kuduha intumbero akoresheje ubuhinga kubera twebwe umunsi aragira icyo bivuze ko je mbona ijambo ryo kwitwa uku je mbona ijambo ryo kwitwa uku je mbona ijambo ryo kwitwa uku mugabo urumva haba hakenewe umuhinga aza kuvuga ati twihweje inyubako twihweje mu buhinga uko bimeze iri jambo rirashobora kugira insiguro yimbitse canke rirashobora kugira ibice vyerekana ko ari ijambo ry'ikirundi vy'ukuri twakoranye cyane n'amwigisha Mbera Mihigo nawe asanzwe twambere yari yarungitswe n'urwego nshingwakirundi kuko yari muri bajya bigisha bakorana n'urwego nshingwakirundi araza turacura ayo majambo ashika 70 n'igice ca kabiri nyene naho nyene dukorana na Mbera Mihigo ariko imiryango iruguruye no ku bandi bantu bose twari twavuze twakoranye na Jimbe bwa mbere ejo ni sekeza ry'amariya muci kugira duha kajyo kumbure n'abana baba bari mu ruhuko bashobore kuhashika ejo rero ukumva cyo icambira atanguye naho ntuzovuge umuntu wabimenye ni sekeza ryugururiwe bose rije ku bisata bitandukanye tugatumira abantu batandukanye ngo turabire hamwe bimwe bimwe mu byo dukeneye ariko tutaronka okay hama mukorana gute na Academy Rundi Academy Rundi ubwa mbere dusanzwe dufite uko dukorana ko nubu nibaza ko hari intunganyo y'inyandiko ibereye mu Kirundi tumaze gukorana ku ntunganyo yayo nyene kugira kumbure inyandiko y'ikirundi hinduke natwe twabibonye kumwe dufite n'uruhara canke ico twaterere canke basi tufise n'amakuru kubigira bibe Academy Rundi urumva ubwa mbere dukorana kuko urumva ko ari bo baturungikira abahinga twaravuganye n'umunyamabanga ntahigayezo nshingabikorwa w'urwego nshingwakirundi ubwa mbere barakenguruka ku kigoro twagize kuko kuba muri ndamurabitabo canke muri une maison d'édition muhari société ica amafaranga ugacubona muri ko murakoresha ubundi buryo bwanyu kugira ko mure mungira intererano ku rurimi kavukire naco ni ikintu ciza kandi urumva rero amahera yose umuntu yoronka umurundi yoronka adateza imbere Burundi haba mu buryo bw'ururimi canke bw'ibindi ayo mahera burya ntaca bamazi ariko rero baradushimira igisigaye nuko ayo majambo tuyashikiriza urwego nshingwakirundi muri edition gusoma twarindiriye zo kwira amajambo 100 kugira tuyatwara ari 100 tuyashikirize urwego nshingwakirundi bobo bicare nk'abahinga gusa atabindi umuntu arimo mu nyuma rero nibo bazoheza bemeze ayo majambo mama maze gutonwa wabwiye ko mwatanguye gukora kuva muri 2024 mu 2024 mumaze imyaka 2 muri iyo myaka 2 ntimuratora amajambo ashikijana kuko mwambwiye ko inshuro ya mbere murakorana mugatora amajambo 70 ubwa mbere twatoye amajambo 70 mu ni isekeza ryabaye umwanya muremure ko ryabaye amezi 2 ariko
ubukurikirana umwaka ntitwakoze umwanya muremure hari ibindi bikorwa byaciye biba byinshi mugabo twizera ko iby'uyu mwaka aribyo twifuza kuzokora cyane na cyane ko urwego nshingwa kirundi rwemeye ko tuzoba turi kumwe kuva mu ntango kumbuga ibisata bifise donc watubwiye ko mukora ku bisata ibisata byo bifise amajambo agoye gutora ijambo mu kirundi ryo barire byo gucura ijambo dufite nko mu bisata nk'uko wavuze mu bisata by'ubudandaji mu bisata by'amagara y'abantu mu bisata bya informatique n'ibindi nibihe bisata byo bifise amajambo agoye kurusha yandi bihora bibafata umwanya munini ya kugira ngo mushobore gutora ijambo nibaza igisata cyo gutuma tumanaka amakuru byinshi byaba ibikoresho si ibintu twiguhingurira byinshi byaba ibyo bindi dukoresha navyo nyene ni ibintu byaje bivuye ahandi biza bafise ukuntu bamaze kuvyita ugitumye kakagituma ko uvuga ati ntumye kiki sinzi niho umwigisha yadufashije muri ico gisata umuhinga muri kaminuza y'u Burundi niwe yatoye twese tuvuga mu telefone yego ariko baca kubwira ati iryo jambo ntiribereye kuri telefone nk'ubu tubiravye kuko no muri telefone umuntu bwa mbere bavuga ko ari telefone ngo kazi kayo c'est simplement telefone ngo no munsi irimo kamera irimo appareil photo irimo iki turumva nkaho namajambo yogiye ahinduka kugira umuntu amenye uvuze telefone kuvuze yo guhamagara no kwitaba gusa munyuma rero urumva ucuraba kuko ihangiro ari amajambo tutaba tuje gukura hariho amajambo yamaze gukoreshwa n'abarundi cyane gushika ahaba nk'ikirundi iryo jambo rero nk'iryo biba bigoye kugira umurundi uze kumuzanira ijambo rishasha ritazoza no gukoreshwa kubera gusa ari ijambo ry'ikirundi mu gihe yamaze kumenya ko ari telefone ari ipantaro nk'ipantaro kuza guhinduza umuntu no munsi ngo yo si ipantaro bishobora kudutwara inguvu nyinshi usumba kurondera irindi jambo atararonka mu rundi rurimi azi mu rundi rurimi bikwiye ko mu kirundi yoronka ijambo ivyo navyo rero ingorane yavyo nuko amajambo aba yarateze kuja hama abantu bakamenyera iryo jambo ryo mu rundi rurimi ico gisataro cyo kumenyesha amakuru caratugoye cyane no kuvuga yuko umuntu uri kuramubwira ngo servere ubanza kumusigurira servere mbega ikora iki biza guca bigenda gute umubwire ngo telecharge televerse n'amajambo bwambere ubanza kumusigura tumva bimeze uku ego nka telecharge maho basi tumva ko kuvoma kuko biba bifise iyo biriko biravuka bivoma mugabo si minsi yose rero ayo majambo muyahuriza ko kubera nibaza ko bihora bibafata umwanya ku buryo bishora gutuma dufate nk'ubu dukoranye turi abantu 30 ingahe mukariharira ko iryo jambo gasanga mutasha ari cyo kinye nimwe ko murakora biramaze gushika hari umunsi twatoye amajambo abiri byanse hari igitangaje cyari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi twese nicyo gitaka kidutunze ubutarima arafise umuvyeyi arima n'ubutabafise barafise aho barimisha mugabo twese twisanga mu cyo gisata byatugoye cyane no guharira ariko ico dushira imbere nuko ijambo ry'umuntu wari we wese canke iciyumviro c'umuntu wari we wese turagiye agaciro kuko n'ururimi rw'abarundi cyo canke igihe ntazogira umuntu avuga ngo bijya ngo bariyicariye ngaho ngo barafise atagura ibintu ngo rero baje kutwemeza aho yatuba dukeneye ko umuntu wese interano yiwe tuyiha agaciro kugira uyu munsi canke ejo nawe nyene bimufashe gutahura bimufashe kuzokwiyumva ko hari uruhara yagize mu iterambere ry'ururimi kavukira maze imyaka 2 muri ko murakora nibaza yuko ikintu icacu cyose umuntu yatanguye gukora akaba ari karanabikora urabona uti ndagira intambamye ngaha ibitworohera nibi ibitugora nibihe vyoroshe mumaze kubona mu kuva mutanguye gukora byaboroheye peut-être mwari mwibaze ko vyo nashobora no kubagora hama nibihe bintu byabagoye cyane ikintu cyambere cyatworoheye nuko twatahuye ko hari abarundi bakunda ururimi rwabo vy'ukuri hariho umuntu yaje mwisekeza rya mbere izo nshuro zose twakoranye yaje hariho nibaza ko mu ntango bwa mbere twavuze tuti ko ngahantu hagoye gushika reka dushireho n'amabisi ashobora gufasha abantu gutaha ku mugoroba ariko ico gihe turabona ko abantu baba bagishaka kuganira ico gihe ntibanazuriye birahera umuntu arashobora gufata akariha déplacement yiwe kubera igikorwa rusangi
abo bantu twarababonye n'abantu tutari twiteze rimwe na rimwe kumbure twagira tuti hariho abantu ibintu nk'ibi babikunda uzosanga ari abo bigisha baje canke abo baetudia abo banyeshuri bo mu makaminuza bavuga bati reka tugende kuraba ukuntu bikorwa naho nyene bari mu biga mu bisata bijanye n'iryo sekeza mugabo mu nyuma tuja gusanga hariho abantu bava kure baza iminsi yose batona irambamye nayo ni nk'iyo ntawe wagize ni nk'iy'abarundi bose tugira mu bikorwa bitandukanye ikintu cyose umurundi atakirimwo abona ari kibi donc hari ababipinze hari abantu n'uwiwayi mwe mucura amajambo nk'abandi amajambo zubwo si se gihemba curi jambo si gusoma icuri jambo n'abarundi bahurira muri edition gusoma bagacura amajambo si igikorwa cy'umuntu umwe ni igikorwa jewe nawe uri uratwumviriza cyangwa uri kuradukikirana dukwiye gushiramo ingufu yaba jewe nkavuga nti uru n'ururimi rwacu erega uno munsi turabarundi kubera ururimi rw'ikirundi rugihari mu gihe ururimi rwogenda ntituzoba tukira abarundi kuko tuzoba tuvuga ikindi kintu nkunda kuvuga ni Bujumbura hari n'ururimi ruhari nka kwita ikijumbura usanga ari n'indimi zitandatu zivanze nakubwira igifaransa bonjour waraye neza je ndi okay turabona rero nka saa mbiri n'ibisanzwe mugabo ni saa zibiri saa mbiri n'igiswahili mugabo urumva byaramaze kuba ibintu twamenyereye urumva rero niyo ntambamyi hanini novuga n'abandi bantu bamenyereye ko ibintu nk'ivyo biba ari migambi abantu bariko barajya amahera mu gihe namwe ari amahera mwavuze muti reka dukoreshe amahera mu gukotesha isono turondera intebe turondera amazi oya kwinjira ni ku buntu turondera amazi abantu bashobora kunywa turondera niba ari karanga dushobora gusangira niba ari iki kugira tuganire ducura ijambo duteramye ivyo byose indamura bitaba gusoma ikigora ikabirondera mugabo urumva mu ntamba niye ntibibura ntabura bavuga bajya dukumbure n'amahera ni sponsor baronse ariko iki ni gikorwa cyakozwe 100% n'uburyo bwavuye muri ibi bitabo twandika nyene yego muri iyo myaka ibiri nibaza ko mumaze kubona intambwe mumaze gutera watanguranye ni ndamura wombwe ni ndamura bitabo si imyaka ibiri iheze indamura bitabo ihari oya ibyo gucura ijambo ni imaze imyaka ibiri indamura bitabo watanguranye nayo natanguranye mu 2022 naje ngaha mu 2023 maho ndamaze imyaka itatu hafi ego ikiregereze niyihe ntambwe ubona mumaze gutera ivyo mwari mwifuza gukora ivyo ihangiro mwari mwihaye ubona muri ko murayishikana biriko biraza mumaze gutera intambwe ingana gute ubwa mbere twa dufite ihangiro ko dushobora gusohora ibitabo 4 n'amaburi ku mwaka tuti n'imiburi ibitabo 4 ku mwaka bishobore gusohoka ariko turabirenza no kuvuga mwebwe n'abantu babazanira mugafashanya nabo canke ni mwe mwandika hama mukabisohora igitabo candikwa mu buryo bubiri ushobora kuba ufite ivyo wamaze kwandika ukazana kugira tugufashe kubityorora hama tubitondeke nk'ibibe nk'igitabo twongere tuguhe rero ni nimero n'ikirango c'ico gitabo kuko igitabo kiba gifite nimero ikiranga ariyo yiki iba yisangije yisa ku gitabo cyo cyose ari nayo ishobora gutuma igitabo cyo gishobora kudanaza ku buhinga bwa kudanaza bwezeho Amazon iba ari ubundi buryo bwo kudanaza ibitabo online bidafite ISBN ni International Standard Book Number ibishobora gukunda kumva tugufasha hanini ivyo bikorwa iyo gusanzwe ivyo wanditse turabiha intumbero nyamukuru dufatiye ku cifuzo cawe n'iciyumviro cawe tukabitiyorora kugira ngo bisomwa bikwiye kuba nyine ibisomwa by'igitabo hanyuma tukagira mise en page canke tukagitondeka neza uko igitabo gitegerezwa gutonda niba ari mamaje n'ibiki mu nyuma tukagushira nimero imbere yo gusohora iyo mutaransomo iyo ari umuntu nawe kumbura adashoboye nko kwandika ibindi bishobora kuvugana turashobora kuza tukakumviriza donc abahe interview amamwivyo biyago twagiranye twe tugasubiramo tukandika bimwe tubwira bikava mu gitabo atana hamwe wanditse none n'ibintu muba mwaringiye mwarivye ingene bavyandika mu mwaronse amaformation bavyagenze ko igitabo kirasuco kuko candikwa nivyo amaformation ntiyobura ariko ikindi kintu nemeza kurya ukwandika biva mu gusoma hariho yereza edisiyo gusoma nuko
biragoye ko kwandika udasoma ariko biroroshye gusoma utandika no gusoma cyane rero kuko ukwiga no kwigana byo kubaho no kubaho neza ukabaho abandi ariko no kwandika rero nibaza ko umuntu wese bafite ikintu yabonye cyanditse neza akavuga ati no kwandika no kurya byogenda neza kandi urumva ingamiro bitabo yatanguye ubwambere n'abantu bari bamenyereye ya umisi Jimmy Visizigiro yaramenyereye ibyo kwandika rugero urabizi ko bimanitse ni novuga ko atarahagarika twararonse umwanya rero wo kuronka coaching cyane abafata ukuboko batwereka turabona n'amafaranga niyihe migambi nayo mufise muri kazoza imigambi dufise muri kazoza ni ukubona abarundi bose badasoma icupa gusa badasoma abakobwa gusa basoma ibitabo bandika ibitabo batahuye ko mu gitabo hariho ibintu udashobora kubona ahandi ko igitabo abasore rero bavuga mu kinywa cya nzekera nuko lakini akisema uongo igitabo rero ni nk'agatu gatekeye ibanga rero girindi hanga ko bavuga rero ngo ihanga ryama rifite ibanga riranga n'igitabo cyose umunsi wose umuntu agatuye igitabo umenye ko hari ikindi kintu ariko ararunguka kuko cyera bavuga igitabo gusoma igitabo niyo ngaburo umuntu ashobora guha ubwonko bwiwe birashobora no gutuma utagwara kuko ntukwiyumvira ibintu umwanya muremure wibereye mu bitabo hamwe rero gusoma kumuri twabigira igikorwa cya minsi yose murafise icizere none ko bizava bikunda bizokunda ntabwo batubwira kuko niba iki gitabo ari icyo umuntu yanditse akwisha imyaka 40 yagize indwara y'igisukari akiri muto ariko aravuga ko bikunda kwibana naye umuntu ko abaho akaba hariho iki gitabo cy'umuntu tama nawe yari yarakukurutse mugabo agaca haba icyo gitabo rezito daruguye cy'umwana w'imyaka 16 niki ngira cy'umutama ngira s'imyaka 80 urumva umaze kubona ari ibintu amageneration mu ngero zose no munsi yari w'imyaka 16 imyaka 25 yego ujyana nka 26 hari ivyo ama institution nk'iki cya kaminuza y'Ingozi ukabona ko abantu impande zose umuntu wese ubona hari ico novuga hari ico nomushikiriza abakozi b'Imana abarenonose iby'ubutunzi ababayeho kubera bifashiriza abandi n'icyo ntabwo banongira kuko umuntu yimbuye ibyo yabivye ariko rero urubuto turiko turabiba mu bantu hari abantu bataronka ibitabo vyo gusoma cyo gutuma kenshi n'umumarira ubona cyane mu gitabo nawe urakoze ni mwavuze yuko ikirundi niyo cazimangana tuzoba tuzimanganya ariko ivyo mu gusohora byinshi byo mbona ngaha nka vyose ndabona ko kirya canditse harabaye ngira cyo kiri mu kirundi byose vyanditse mu rurimi rw'igifaransa canke ngira ngo harimo n'izindi ndimi ni iki muriko murakora kugira ngo mugwize ikirundi mwigishe ikirundi c'ukuri kugira ngo n'abana bariko baravuka canke abana bariko bararuka bamenye ico kirundi ururimi wariko uravuga ngo ururimi rw'ikijumbura canke rw'iki ruzimangane murutuze basi ubwambere nabwiye twebwe kubera dukora ibikorwa nzana amafaranga twakira umuntu kwaje nicyo gituma hari n'abandi bamenyesha amakuru baza basaba ibiganiro mu Gifaransa iyo aje n'umwanya ngabo nko mu bitabo iki ari iki kirundi n'iki kirundi kiriko kiratunganywa hariho abantu bamaze gutahura ko ubutumwa baba bariko baratanga butagenda abantu baciye mu ishure gusa kubera je mama wanje arazi gusoma umwana azi kwandika arasoma Bibiliya neza mugabo naho mugende nyandikira ntashobora abo bantu rero niba bahari nabo no kumenya mbega ubutumwa bwo bashikira gute nizihe nzira twocishamo kugira abantu bashobore gutahura niba vyanditse ari integuro turiko turagira yo kugerageza kuja turavuga ivyanditswe mu bitabo mu rurimi rw'ikirundi kugira abantu bamwe hari abantu badasoma ibitabo kubera kutabitahura canke urashobora kuraba akenshi titire y'igitabo biza n'ubwanyuma ngubu ukaraba nka titire yashatse kuvuga iki ngubu umuntu yagusiguriye mu ncamake ivyo n'igitabo kivuga abantu benshi baraja kugira ni nk'abantu bara amafilime gita filime casinzi unatese filime casinzi uriko urasoma igitabo ntusinzira mugabo uravye filime casinzi
sindamenya impamvu kandi nabyo ni sawa kumbura umubiri umbwiye ngo nduhubuka sinshobora kwanga urumva rero turiko turiyumvira ukuntu twoza turasomera ibitabo abantu hanyuma tugire n'amabook club dushobora kuja hamwe tugahana igitabo niba tuvuga tuti ku kwezi tuzosoma iki gitabo hama nyuma y'ukwezi mukaza mukavuga ibyo mwasoma na ico yakuye mu wese wo kongereza abasomyi kuko mu gihe atabasomyi bo bahari n'akamaro ko kwandika mu majambo mwaba watubwiye ko mumaze gusohora amajambo watubwiye ko mwayatanze mwiyumviriye ko mwoshikana amajambo 100 kugira ngo mushobore kuyatangira rimwe murabe ko yo kwemezwa canke yo ndade nta jambo na rimwe mu majambo mumaze gucura riratangura gukoreshwa turatangura gukoresha riremezwa ni oya gushika ubu nta yaremezwa ariko twebwe twavuze tuti igikomeye hako haba harakoreshwa ayo majambo mvamahanga yo mu zindi ndimi bopfuma urakoresha ijambo ry'ikirundi ritaremezwa kuko uko ryoba riri kose ari iry'ikirundi rirasumba rirya ry'igifaransa rirasumba rirya ry'icongereza rirasumba rirya ry'icarabu hari icyo bari muri mu bantu wowe uzi ko mwacuze indamura bitaho n'iyitse nyabwonko rirakoreshwa cyane cyane nko mu bindi binyamakuru twakoranye mu gushobora kuyakoresha mu byo bandika barabyandikisha barabikoresha yego aho nk'ibyo nuvuga nka bourse d'études abantu mbona bandika ko ni sahirizi kuko ni uburyo umuntu aguha kugira ngo usahirize ushobora kubandanya amashuri wari waratanguye nk'ibyo by'amaperebuse twaravuze ko ari ingurane sahirizi byo bibaza ko navyo nyene hariho n'ayandi majambo asanzwe akoreshwa nk'ishembamvugo kuparler de la poésie ishembamvugo ico cane gisanzwe kizwi ni nko gusa abantu bashaka ngo ujya mu poete n'umushemvyi w'imvugo n'umuki umushemvyi w'imvugo umushemvyi w'imvugo biragoye gusoma kiragoye umushemvyi kwandika imvugo ukayivuga ukundi none gushemba ntuvyumva oya gushemba n'igisiguri reka kwihebura gushemba urabizi ngo bagize dekoro si dekore ngari njya mbere ndacumbise gushemba mvuka bugurutse bw'abageni nje mvuka rugo barabashemba zisashe zambaraje kato barazitoragura bagashira ku mushana natwe n'umugeni bakamushemba agenda mema kumushariza ni ugushariza nje nzi ko ari ugushariza okay abajone basi bara no kurenza wumva ikintu gisanzwe gihari ugwaruka rurabihurumbiraga se gihembe abaza benshi n'ugwaruka n'abantu ugwaruka rungana nka gute uri kuraraba nko bafatwa gushika ku myaka 35 cyangwa 40 mugabo biravye hariho abana imyaka 25 akenshi baraza kandi ukabona ko yaje no munsi neza garutse nk'ibitigira bingana gute umunsi wa mbere twarose abantu benshi twarose abantu 53 umunsi wa nyuma twarose abantu bake twarose abantu 24 urumva rero no kwizera ko kumure mwaho 53 bazorenga kubanzo waje no kwizera ko kumure 23 badashobora kuzobabo kubera naho uzo waje bazoguma baduga kugira kumure dushobore guteza imbere urugo rwacu twumvise ko turi mu ndwi yahariwe gusoma igitabo yahariwe igitabo ni by'agaciro kabyo amanzuro d'hôtel n'ibiki twebwe ngaha gusoma uje mu mwanya mwiza kuko ni bituma turiko turavuga ibitabo neza ko tuzoronka akaryo ko kuzoshikana ibitabo bya bamwe muri uno mwaka muri bibliothèque nationale twama tubashira ibitabo kugira abantu bashobore kuronka ibitabo basoma ariyo gusoma ibitabo ni ku buntu mwashobora kugenda batazi ni na hepfo ari ikibuga ca basket departement ushobora kugenda umuntu akirirwa muri iyo bibliothèque asoma ibitabo ni byiza rero ko n'ibi bitabo biriko birasohoka ubu abantu babibona bakamenya ibitabo byaje ngaha bakamenya ko kumbure hariho na maison d'édition iriko irakora kugira
ishobore kugwiza ibintu abantu basoma. Yego. Okay. Imbere yuko rero turangiza ushobora kugira ikintu ubwiye abakunzi ba BITV abavyumvise ubwa mbere canke abakunzi banyu kugira ngo bagire ico basigaranye hama turangize ico canke ico noshobora kuba ntabajije ubona ko cari gikwiye kuvugwa hama turangize. Abakunzi bahiye umunsi wa mbere mbona iyo resi imonesha kure nanje kumuru no musi niko ndashaka nagiye kuko ikoresha cyane mu Kirundi. Ndashimira rero ubwa mbere kuba mwahisemo BITV ntabwo zina nazo cyo sigura kumure bizana mu Kirundi. BITV ni mass ko menga n'icyo bizanya. Ikintu nabwira nuko ururimi rw'ikirundi si ururimi rukeneye ni ururimi rwikwije rufise amajambo atari make uyakeneye urashobora kuyaronka biciye muri za kazimbuzi mu gusoma ibitabo by'ikirundi ariko uburyo bwiza bwo kuronka amajambo menshi y'ikirundi no kuyaga n'abarundi mu kirundi biroroshe gutakaza umwidondoro wawe mu gihe utakivuga ururimi rwawe neza ariko kandi biroroshe kwigirira icyizere no kugarukana icyizere wewe ubwawe n'igihugu cyawe biciye muri ururimi rwiza rw'ikirundi. Ururimi rw'ikirundi rero ntiturufate nk'aya majambo ndiko ndavuga gusa canke ayo uri kurumva ariko turufate mu mico n'imigenzo imiziro n'ibiki nibyo byonyine bishobora gutuma kumbure umurundi azosubira kwita umurundi ntabe umurundi ku wundi kuko nawe abandi bamubonye nk'umurundi. Hambere no ngo umuntu agiye kurongorwa bamubwira ngo aragiye mu Burundi ntibari bazi ko haba ikindi gihugu bagiye kubimenya kubera bumvise abantu batavuga nkabo. N'uno munsi rero turabe tuzogenda ahandi ngo tuvuge ko turi barundi gusa ahubwo bazovuge ko turi abarundi kubera bumvise ikirundi ariko rubivuga imico n'imigenzo by'abarundi arivyo bituranga kandi akaranga tutagataye ngo takaranga Taiwan. Ego. Nibaza ko Segihemba arabivuze byose umwe wese arashobora kuba afise ivyo yahisemwo urashobora kuvuga ikirundi nabi nkuko twe tukivuga nabi ariko ukaba wifuza gutera imbere ukaba wifuza gutera intambwe. Nibaza ko abantu bahari bo kutwigisha kandi tuzoza turagerageza kugira ngo twigishanye tumenye izindi ndimi kandi cane tumenye n'ikirimi c'ikirundi kandi tukimenye ururimi n'indwara ururimi Kuko nkubakira tubwira ko ari kirimi uburyo bwiza bwo kuvuga ikirundi uburyo bwiza bwo kumenyera kuvuga ururimi rwo rwose no kuvuga kenshi gashoboka. Donc tumenye kuvuga ururimi rw'ikirundi neza uko bisi turakiga urumva ubundi turabarundi twese ariko urumva ikirimi ururimi turuvuga nabi nizera neza ko hariho abantu babizi gusumba twebwe turamaze gutumira abatandukanye ngira ngo bazoja hamwe bandika igitabo gishobora kutwigisha ingene twoshobora kuvuga neza ururimi rw'ikirundi nawe nzogutumira mu kirundi hanyuma uwundi munsi nibaza turagushimiye ko waduhaye umwanya kugira ngo ushobore kuganira twizera neza yuko n'uwundi munsi nitwakurondera uzotwitaba kugira ngo dushobore kuganira. Shimira Imana yatumye byari bimaze gusiba katari gake hageze ni sawa. Ego Imana yari yaravye irabona yuko bikwiye ko dushobora gukora ikiganiro mu ndwi yahariwe gusoma kuko twari tuje mu byo gusoma ryahariwe igitabo kuko twari twaje mu byo gusoma nyene hama mwige gusoma ngo niho hari itanguriro ry'ubwenge. Murakoze cane ego mukabimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu.